Nkundiye nkakuramutsa nkakwipfuriza amahoro ava ku mukama nico kintu cy'akamaro numva noherako ariko kandi mwaramutse canke mwiriwe bivanye nawe uherereye uri Bujumbura hagati mu gihugu uri hanze y'igihugu reka ndakubwire ko ndagukunda cyane kandi ngufise ku mutima babwire yuko nibazi biri buryo uzicira ububamfu ariko kandi nibazi biri bubamfu uzoca iburyo kuko zose ngo ni inzira zishika nibavuga ko atuceshoboye urashinga amavi yawe hasi usaba umukama kuko nico kintu ngira akamaro banyita Allen the Real nyita Indundi Boy ariko kandi ushobora kunkurikirana ku mbuga zanje zose Allen the Real kuri Instagram, Facebook ndetse na Twitter ariko kandi ushobora kudukurikirana Indundi kuri Facebook page yacu Indundi Mag kuri Twitter ariko kandi Indundi Magaz kuri Instagram. Iyi ni Indundi TV amajambo nimba gitukura handitse sabone canke subscribe bivana n'ururimi ukoresha muri telefone yawe canke muri mudasobwa yawe kora ko kugira ngo agakengeri nikaza ngaho ugakora ku zoraronka notification makuru yose aca hano ni development ni sport ni music ni na filme ariko kandi je banyita Allen the Real ni bande bari he kugira ngo tubamenye harabona sanze hano harabona bonye bari kumwe ariko kandi nje kukwereka zimwe mu mpano ziriko zirabitoba ziriko ziraryosha ino game ngo ni hit after hit hariyo nabandi bari koravuka hari wambwiye ngo next year mwitega abandi urundi rungano ariko kandi banze uko subscribe kugira ngo aruke Yes nkuko nabikubwiye ni bande bari he kugira ngo tubamenye antuka benshi muri mwebwe muraza abo turi kumwe umwe ngaha anye mu bamfu bwanje muramubona ni Berry Music ariko kandi ino iburyo bwanje ndi kumwe na EaziBoy bamwita BG niko kazina gahare muri kino gihe ariko kandi nkundira mbanze ndakuramutse bro Hola man sa meze neza yego amakuru yawe fresh ndashima Imana je meze neza urumva yuko byose bimeze neza ariko kandi Berry ni yaje mze safi second time je tubonana nawe yego meze neza ariko ndashima Melana merewe gute ari mu Bufaransa icyo gituma uhisemo gutora Angelina Angelina nawe yifashe gute ari hano arakomeye fresh yaraho ko ndani ama abo bose ntababaho ntabahende sindabahende jameni mimi nawadanganya hao susu naimba Melana iko France leo ni Angelina ayo ni majina ni majina si ndio sasa sina hizi yuko hapa si ni jina na Berry ni jina twagiye rero kubera ko aka kazi kari nyuma base nawe twereke kari wewe atari ibintu by'ibisako ndiko ndababwiye bemere na undi numva ngomba oya na undi niwe shaka baby you bring me more fire oya na undi niwe shaka baby teno kinika totanyumiza kana kama mamiza wiwacu undira shenke mujani wacu iyo mwana mwiza kubali basi nubyemere ni wewe nkunda na undi nkunda yo Angelina baby you are my type ndagushaka Angelina cyatwaje yabo twagiye iburyo bwanje naho muraza kumva n'umusore nawe zifashe gute Burundian girls are funny udafise amahera ntibafana shakurungi ike message igihumbi atabishasha barabana isoble umbona nkumu crazy kuko ntafisi benzo you mix red yellow blue like rainbow you are amazing ndazi kwa bana batani kenshi ariso benshi muri bo batikiza ibigabo twama twabibonye mu mabana resto tubaha amahera bakabaha indabo gute on list niwe wumushitsi ode ngwino geto dushute why you always say narasaze twese twarasaze rero ntaraja kuri twese twarasaze rero kwanza EaziBoy ninde ko bari koramukurikirana kuko nibaza Berry wewe twarakoranye benshi bari korasubiramwe akora bikiganiro twakoranye muri kino gihe ebana big up sana ngoma yako inanipandishia views EaziBoy ninde EaziBoy ku mazina abavyeyi bampaye ni Sindayihebura Ali hasi imyaka 19 ni Galice Jabe nkaba ndumuririmbyi yo mu Burundi akaba aba mu Kanyosha precisement yitwa Ali afite imyaka 19 that's why witwa EaziBoy19 oya iryo zina narironse kera gato kubera iki igiharuro 19 nyuma y'izina ryawe
iryo abantu barimpaye avant nk'ikina umupira bakunda nimero 19 umugo oya harabayimpaye guhaye ko zihe mpamvu rero nimba atari bana umva bari abantu bari baje kuraba iyo match tanazintanye mugabo bari abakobwa nari nkina muri Nile Soccer Academy ajya kuri Entente hari abafanzi b'abakobwa bari baje hajya kubera batari banzi izina kandi nariko nkinira ku ruhande bariko umva bahamagara nimero umva n'abagenzi abo nyene bararima nabo nyene muri ico gihe no kuvuga mu mugongo wari wambaye nimero 19 bica biza gute kugira ngo uribone nk'izina wari wumva yuko ryo gufasha iki muri carrière yawe kuko umuntu iyo uri kurakora nk'ikintu mu bintu vya fan babisaba ukorane n'ikintu abantu bakunda canke abantu bose kiryohera ku buryo na wewe kigufasha ikintu kuko n'ibintu babisaba uboneke nk'umuntu akundwa akantu karyoheye abantu cugakorera ko kakexploita kugira kabe kanini kongiye kwaryohera gusumba ngo bakwita beje ni bande bakwita beje kweri ki bakwita beje abakobwa nibo banyita beje kari kweri ki bakwita beje ikibazo mbona aribo babibona kuko beje ntihenze ngira ni boga sasa ucuvyumva nawe yes niko byifasha ariko beri aba jirani ntiba disturbinga kwero uguma wumva sometimes support kwanze hera muhira wo vyakira gute ndavyakira neza uko urumva no idahereye muhira nta igiti cyose kigira umuzi rero umuzi n'uyu nyene nga muhire byahereye aha biragenda gushika biragushikira nawe nkawe mu bisanzwe ugerageje kuraba umuziki wawe uri kuraduga cyane kuri speed iteye ubwoba nakahe kabanga kuri wewe akabanga kurimba umuziki uryoshe gusa niko kabanga jembona no gukorana ishaka no kuba sûr mu byukora nta kindi nta rindi banga rihari iyo uvuze gukora umuziki uryoshe uhagararira kuki uri kurandika uhagarara kuki uba wifuza message utanga ubushaka yuko abantu bayakira gute igikuru ubu muri uno mwanya technology yarahindutse n'ibirere byarahindutse n'abantu bariko barahinduka donc umuntu aryoherwa cyane na melody y'indirimbo icambere kuko abantu baja mu bunywero abantu baja ahantu henshi babuze imiziki rero hari ukuntu umuntu yumva umuziki rimwe ugica yumvagiye muri mode sasa wowe ukorera kuri ya melody novuga gute umuntu ayumvise yumva ko yo bandanya yumviriza do plus mukagerageza gushiramo n'amajambo yumvikana yes ngo ukaburi sire no mu vyukora izi wowe uri kurandika indirimbo bon je novuga hari indirimbo nyinshi wagiye urakora uri kumwe n'abantu bagiye batandukanye hariyo nk'iyo mfise yitwa Command uri kumwe na Young GIP umwe mu bantu baheruka kuronka award canke akabahasha ku miliyoni muri rap umwe mu batipa aririmba Afrobeat muga ntari nzi yuko baririmba na rap ni bimwe mu bintu novuga ni indirimbo iryoshe ariko ntigeze ifata akabanga nawe indirimbo yawe narasaze nubuhe butumwa ashatse gutanga niki kintu wari kurashiramwo cyo tuma abantu bayumviriza canke ikundwa nkuko biriko biraza muri kino gihe narasaze ni ide kuko urabona nk'ubu abakobwa benshi ikintu bahagaze ko barabufise muri kajya kanyu utabufise urumva ntacu bumaze niko no bivuga ijya message ni ukubabwira ati umuntu nawe yo kurendera adafise ntibisigura ko azokwama buze imisi yose wewe umedise kumwemerera uramwemerera canke ukareka ni rwawe mugabo hari abaca bagomba kuvuga nabi kuko ntibazi yuko ubuzima butangwa n'Imana uvuze narasaze ijya narasaze rimwe ijya ndirimbo itangiye bon ni iyahe message itanga kuko umengo narasaze umuntu aca yumva umengo avuze ati je narasaze ni giki cyariko kiraba hagati yanyu wari kuganira nandi hari habaye iki kugira ngo wumve ko wasaze nanditse indirimbo bitavuye kuri jewe gusa kuko umuririmbyi mu kwandika indirimbo ntiyandika ivyiwe gusa araraba n'ubuzima bw'abandi ingene bigenda biragenda kugira aronke ibintu byinshi canke message ikwiye akwize message ubutumwa bukwiye
nari maze no kuvyumva ku bantu benshi kuko sije vyabaye ko umva nagiye gufata ama histoire y'abantu benshi bagiye barambwira nkumva utuntu twabaye shavuga ati reka ndabe ukuntu kwegeranya ikintu kimwe ndabaye message mbwana narasaze sikuvuga ngo nariko ndimba ko nasaze ahubwo nariko mbaza ati kweri kunyita ko ndi musazi kuko urabona unabiravye umuntu afise amahera ahantu hose agiye aremewe mugo udafise amahera bamwita umusazi umva message ari nkiyo kuvuga ntuzi ivyo urimo urasara ahubwo kuko n'umuntu ashobora no kuza gusaba ubufasha mugakorera wowe ufise wowe ubona adafise kwashongira tujya n'umusazi ngira yarasaze mu mutwe biya bintu kwera adafise amahera mba udafise amahera abona nk'umusazi mu bisanzwe ngaho twe twarasaze twese rero abadafise amahera beri biramaze gushikira ukadiraga umukobwa kora ko atanu tufise akakwanga ntanarimo uramaze kumva indirimbo ya EaziBoy kozi yaranciye no mite narayishize kuri stade hari amwe mu majambo uzi avugwa muri rya ndirimbo hari igiki utatahuye twobaza izi basha amajambo yandika aragoye girija chorus gusa narasaze hari ijambo umaze kwifuza gushaka kumenya muri rya ndirimbo ariko ukaburira inyishu soble ni giki soble ni ibintu biba birenze nkakujya bavuga ati ibi bintu birarenze urugero biri mu ruhe rurimi twe ni wacu niko tubivuga kuko urabizi kira gihugu nibice canka amakartier usanga bafise imvugo ziwabo twe dukoresha ni soble avuze ati indirimbo yawe irimwe amajambo agoye ijambo kurindi vyokunda yuko rya jambo nawe wumva kuri goye atari kirundi canka atari yamvugo tumenyere ari amajambo nyene muri quartier usanga twakireye utuntu ndabeshe beri usanga twakireye utuntu urumva nkako wovuga ijya trepi ukacuvuga ngo ijya boro hari amajambo nawe wumva kagoye woduha umuco kuri ayo majambo arimo si menshi hugo ni if you know they come me I know they fine if you know they come today I know they smile umva utaje no musi sintwenga utaje no musi sinjoherwa nico bisigura hariho na ode ni chasseur mu Kiyoruba Nigeria niyo majambo novuga ko goye na soble gukoresha ayo majambo canka ayo mamo ntiwumva yuko abantu bazoza kudatahura ibintu uri kuraririmba nibatabona lyrics sinibaza ko byo bigoye kuko namaze no kunabisigura ngaha umva nuzocumva zoca gitahura nibaza yuko uraza kuririmba nimba ari chorus ya kabiri kugira ngo bize kuryoha uraza nako igitero ca kabiri uraza kudushikanira kuri chorus kugira ngo abantu banyugwe kwera n'indirimbo yawe kugira bace baje no kuri channel yawe barabe uwape utamumanake. I'm a bad boy, I need you mama, uko ziri, siko zama, plenty babies, love dramas, that's why me, I don't like MC, nzi kwari maji, atari miti, yobariki, nimbari phone kole, nawe baby ukoroke, mape, niyose, rush Uber change taxi, baby, I'm 19, can't you see what I feel, what I'm feeling, baby, narasaze kubwawe, my babe, narasaze. Beri tugiriye refu. Narasaze, jewe narasaze nakonze nabe. Indirimbo ya Beri umaze kumva yuko irimwe amajambo agoye wifuza kumenya ni ya Angelina. Baza ahantu umva hakugoye kugira ngo adusigurire ara. Ari ahantu yashatse kuvuga you give me vibe with your bamba Angelina. Bam bam, ijya bam bam. Watawici yashatse kuvuga. Pera kanya ni gwawe. Bam bam. Ndevuge mu kirundi ciza. Usicheke nibisusu. Nico kirundi ciza. Iyo vibe ayiguha ryari mu mwanya wahe. Iyo ariko aratambuka.
aha rero tujya muri bya bindi kubera iki Angelina wumva ko ari we wipfutse kurusha abandi ntituza gusanga ari bwa bwiza bw'umubiri atari bwa bwiza bw'umutima. Ni bimwe mvuga siwo nipfuza ni izina rijanye na melody nayiko ndaririmbira ko nimwe navuga kuri Melana. Monica Yocha Jami uri kutanga message uno musi turumva yuko nkuko yabivuze urukundo rw'amakashi bikundana n'abaviwe nkuko ukuntu biriko biratrending uno musi natwe bariko baradukoba mere abandi dukunda kubera gafisa gataye kubera afisa amaguru meza uno musi gwa rukundo rw'umutima n'imico ntiriko ruratituka. Oya ntiriko ruratituka turiko turagerageza gukora indirimbo navuga zizoduserukira umwe wese azoshobora kumva bivanye n'ururimi avuga cyo gituma rero ducanga amajambo muga yoroshe kumva no kuvuga kwa. Rero urumva message iri mwajya no gutinyuka umukobwa uko ari umuntu akunda umukobwa nta akatinya kumubwira bariho benshi urabizi no kumutinyuka ukamubwira byose ibikwatira iwiwe byose do A a Z nibyo nashatse kuvuga mwajya kuri Beri imico no bwiza bw'umubiri ni giki kintu kiza ubwa mbere kugira ngo yumve ko akunze umukobwa. Of course je ni mico iwanje boss sizi kubandi ni mico iwanje kuko umukobwa ashobora kuba ari mwiza bariho benshi beza mu gugasanga ari barbare kuntu si mico iri bizarre hariho n'ahantu tumutwara. Nka wewe urafise girlfriend? Oya mukeka kari kubera kutamufisa ni gihe kitaragera au nawe ni soble tu abaja kukubali ni gihe gitaragera canke sindahura n'ukunda ibyo nkora canke duhuza tu. Ntamwe umukobwa yakubwira ko akunda ibyo ukora akaca akubwira ko agukunda kubwawe uwo mwemerera canke uwo mwankira nimba uwo mwemerera kubera iki nimba uwo mwankira kubera iki ntupfa kwemera uko nyene uko rukundo donc pero uririmba neza ndagukunda bituka mayibi akacipfuze ko mukundana uwo n'umufanzi uwo n'umufana rero urumva aho biragoye kuko ibintu by'urukundo niba biforce birizana ni ibintu uvugeje utagishora kuririmba ntimwamugikundanye kandi uravyumva so azoboneka nibaza ko Imana ifise yantayarishije wiwanje. Jameni urubuga rwe ruruguruye muze kugerageza kuko nabonye naho twaciye avuye kudutegera abana yari boko bamuraba Easy leo EaziBoy ana baby au hana ndo hivyo ni soble wapi turi single man. We na ukeka kari kubera iki au nawe bijya waririmbye vyarakubayeko? Sinibaza ko vyoba mugabo n'umwanya ngira utaragera kuko kira kintu cyose ni kugitegura kandi bijya bintu urumva ibintu bisaba kwitondera si ibintu byo kuvuga ati wari we wese ni nkuko kuko ni ibintu bigoyemo ati ni ibintu bigoyemo ku muntu je ndumvura munsi twicaye turi singo ariko jewe ntiyaragera kuko ndacari muto ugerageje kuraba twe dushaje nimwe mugezweho ariko Easy ku muntu akaragukurikirana muri kano kanya aripfuza kumenya byinshi kuri EaziBoy aripfuza kumenya indirimbo za EaziBoy ni giki kintu wo kwemerera abantu bari kwaradukurikirana peut-être umuntu avuga ati ule jamana ikapale me haja nikubalisha sija kubali na kintu cyava kinkuraje kugenje kuraba indirimbo yiwe. Of course ufise indirimbo iryoshe ufise indirimbo imeze neza iri kirumvikana mu bice bige bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura ni giki kintu uri kurategura kugira ngo ejo hijya ejo uze wumve yuko abantu nawe bavuga ati ule ni muimbaji kandi yarakoze ukavuga ati ndafise support kwiye. Kintu nzokora nibikogwa kuba gusa cyinshi nitwobivuga ngaha kuko niyo bikwemerera umuntu ikintu atacarabona hageze muzogenda muramenya ibindi kimwe kwacu kuko hariho n'ama platform azara duposta iki turafise n'ama social medias yiwacu ushobora kudukurikiranaho kugira bamenye aho ibintu bigeze nuko ibintu byipanze niko no bivuga. Ugisora indirimbo inyuma y'amasaha make gusa Ismail niyo nkuru nomwe mu bamenyesha makuru bahoze bakorera i radio na televiziyo Rema FM mu kiganiro cangamuka show caba misi ku wa mbere gushika ku wa gatanu isaha 2 zo mu gatondo waramaze kumviriza canke byari bimaze kugushikira ukumva ikiganiro ciyo nta na rimwe vraiment je byarantangaje kubona kuko wari umuziho warumaze kumva ibi bikorwa vyiwe izina nararyumva kuko ari umuntu tubana yitwa Kaila ni wakunda gukurikirana radio cyane yarabazi
kwazi aba journaliste benshi niwe yanabinyeretse kweri uwa mbere numwe mu bantu bivugwa yuko akunda gucambuwa canka akunze kudasiga amashugwe cyane abaririmbyi we kubwa ubonye post ifoto yiwawe indirimbo yiwawe link yiwawe ku rubuga rwa Ismail niyo nkuru wavyakiriye gute wiyumvise gute navyakiriye neza nyine kuko ni ibintu ntari niteguriye kuva utanguye gukurikirana ndabizi kuva ubonye ijya post yawe uno munsi urakurikirana avec Ismail niyo nkuru sibyo ni ikintu maze kubona kuri we gituma uvuga ati wallahi ndakomeye ujya muntu kweri arakunda umuziki mwiza nico nabonye gusa nico kintu namubwira kuba yarantose uvuga ngo ndenze kurusha abandi mugabo igikorwa ciwanje cyamuryoheye ico kimwe n'abandi bari kuri irya list yari yanditse hajye mu ndirimbo zine kuri we yumva yuko zitovye mu gisagara ca Bujumbura harimo indirimbo narasaze harimo Melana hari ava yuko sohora indirimbo Angelina Easy Berry wewe kubwa uribona si vuba kuko kuvuza inyuma y'igihe gitoyi urabona post nyinshi kuri Ismail niyo nkuru wewe wari bwumva ibiganiro vyiwe nawe ndavyumviriza kera uri kurumviriza ikiganiro ciwe nigihe ikintu cyakuza umutwe nk'umuntu wifuza kwinjira muri game y'umuziki yaragerageza gupushinga sana ibikorwa by'abasani sana ba upcoming bakora neza aba upcoming benshi baramutinya we wibonye kuri ijya post kubwaho nk'umuririmbyi ari karaza ari kararondera izina ari karaduga ataraje ku rugero rw'aba bandi ati mini wa zamani yeni general yeni kingi yeni nani yenjo babalao wavyakiriye gute kuri wewe first of all ndamushimire igani promotion hama navyakiriye neza nta wanka gutera imbere yego kuko urumva uriya n'umujournaliste wa kera yarinza guposta nuko aba yemeye akazi kawe yego ngo dogo kweli bila woga bila huruma anawatwanga hit after hit akacashira kifoto yawe ya Big Fizzo ni ya Satbi kubwa uvyakira gute ntabwo bugira yuko byo hava biza guteranya n'abagrambari sinibaza ko byonteranya kuko nta majambo mabi ndavuga ntawe ndaburira indero kuko deja baranduta cyane bamaze gukora byinshi arakora so sinibaza ibonye posting nk'iki we muri wewe inside uvyumva gute sinzi just ndabihagarara ko cyane mugabo muri we uravuga ati Jamene ndiko ndakora nimba hari umuntu atanguye kungereranya noye sinzi utabeshanye we nuvuga ati banganje Fizzo na Satbi kweli bico be yigemo we kubwawe nta kintu kiza muri wewe umunezero canke kumva ati vraiment aha ndiko ndapambana oya ahubwo kungereranya nawe simbona ko ari byiza cyane kuko urumva nta kubwiye ko ariyo byinshi bamaze gukora je narakora umva mugana nje ndiko ndakora yego nikiye kintu Big Fizzo amaze gukora utarakora ariko wifuza kuzokora nawe bivuga ati aha muri jewe ntegezwe kugikora iki kintu Fizzo yakoze ni byinshi amaze kwambuka imbibe akaja kuririmba hanze umva ibyo nasindabishikira desha ndacari mu ntango kwa ico conyene ibyinshi sinobiheza nga urazi ko amaze imyaka myinshi mu muziki Easy ufise hit ngo mu gisagara ca Bujumbura we n'uyu mutipe ngo mwazimije abandi baririmbye mwari bane yantuka mwari bane abaririmbye bane muri ko muravugwa mu marayo mazina hatarimwo Kidumu hatarimwo Fizzo hatarimwo Satbi hatarimwo Natasha hatarimwo B-Face kubwa wari uvyakira gute je novuga ko kuba byarabonetse kujyanye sinovyanka ni vyiza ahubwo kuko natwe bica bidushikana ahantu tutari turi umvaca tuvanga hasi tuja hejuru gato umva nijya ni push gato umva twa tuduze kuri ya support yagize arafisa akantu yongereje kuko ariyo n'abantu bacu babibona baca banatumenya biciye kuzina giwe kuza kugereranywa n'abaririmbyi mwita bakuru banyu sometimes rimwe na rimwe mwiyumvira kuzona korana nabo canke kuzoba I don't know ibyo ari byo byose mwipfuza kuzokorana nabo canke kwifuza gukora ibintu bimeze nk'ivyo bakoze ntibigutera ubwoba kuvuga ati ko batanguye kongeranya tuzohava duhura na Satbi canke Fizzo anabe ribi oya sinibaza ko vyobuko kuko ntaco dupfa nabo kweli
uri umwana wo mu Kanyosha, Berry ni umwana wo mu Kanyosha, Satsby ni umwana wo mu Kanyosha, bigushikiye ugahura na Satsby nk'abaririmbyi mukuru na mutoya, nikihe kintu umubwira? No more big up ziwe na respect ziwe nk'umu grand frère byonyene. Nibihe bintu amaze gukora muziki wifuza gukora? Naho kuvanze kuja gukorera ku projecteur bo hanze kurondera n'ibindi nyene bisumba n'ivyo yakoze. Yifuza kuzokora. Ugerageje kuranga mu Burundi hari abaririmbyi benshi bariko barakora banakoze uvuga ati uyu nikifanya naye kazi inaweza kanipandisha. Ni bande wumva wifuza gukorana nabo haba mu runganwe rushasha canke mu runganwe rw'igihe cyaheze?